Hello guys, today is the Champions League final. Saa sita z'ijoro Lisbonne muri Portugal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, finale ya Champions League ya 2020 iza kubigiye guhuza iyo migwi bibiri y'ibihangange mu kwisi, aho urukino rurindiriwe n'abantu batari bakeje no hino kwisi, amamiliyaridi y'abantu ararurindiriye. Twese tuzakorera ku mateleviziyo. Guys, mubona intsinzi ari yandi. Tugiye kubabwira statistics, umwe mu biharuro ushobora kwimagine kuvuga ati intsinzi ndashobora guha amahirwe uyu mugwi bivanye n'ibiharuro ndawubonamwo nuko wagiye urigenza. Mbaza ndabasaba mugire sabone, phone yawe iri mu gifrase haba handitse sabone, iri mu Congereza haba hari subscribe. Guys, iyo hafyonze ubudufashije uburi muradutera intege, vyerekana ko dushobora kuzotera imbere tugashika kure. Nizere ko mwayigize. Guys, karibu turabizo statistics hamwe n'amajambo amenyereza batandukanye n'abakinyi bagiye baratangaza kuri urwo rukino. Duhere kuri statistics. Tushire mu menyerezo wa Paris Saint-Germain yamenyereje inkino 10 gisize muri Champions League. Nizo nkino 10 yatsinzwe urukino rumwe rwonyene. Mu gihe umumenyereza wa Bayern Munich Hansi Flick yamenyereje inkino 7 zonyene muri bukako yaje asubirana Niko Kovac. Nizo nkino 7 yamenyereje yazitsinze zose. Urumva ngaha dukarikiye ku nkino bagiye baramenyereza sampunu. Hansi Flick araruta Tushire akomuga fate neza. Ibitsindo batsinze binjije Hansi Flick mu nkino 7 yinjije ibitsindo 29. Tushire mu nkino 10 yinjize ibitsindo 25. Akomuga fate neza nako kerekana yuko ubusatizi bwa Bayern Munich bujyana cyane kuruta ubwa Tushire ubu bwa Paris Saint-Germain. Ibitsindo binjijwe mu nkino 7 Bayern Munich yinjijwe ibitsindo 4, mu gihe Tushire mu nkino 10 yinjijwe ibitsindo 5. Aho gerageje gusesangura ko yinjijwe ibitsindo 4 mu nkino 7 zonyene, ubundi rakinzwa 5 mu nkino 10 zose. Ukoze gusesangura ubona ko defenseur ya Paris Saint-Germain ngari ikomeye, kuko nyembe yatsinzwe ibitsindo 4 mu nkino 7, ubundi agatsindwa 5 mu nkino 10. Hari ikinyuranyo cy'inkino 3. Aha defense ya Paris Saint-Germain isa niyihagararako, ikivyerekana nuko muri clean sheet inkino bamaze badatsindwa ibitego. Bayern Munich yamaze 4 mu nkino 7, Paris Saint-Germain imara inkino 7. Aha bamera nk'abanganya yerekana ko bose bafite abanyezamu beza. Nako kuri defense Paris Saint-Germain iraruta cyane Bayern Munich. Ahantu Bayern Munich iminarutira Paris Saint-Germain ni mu busatirizi, kugerageje no kureba kandi kuri shot per game. Ibi amashoti batira mu izamu average ku kigereranyo Bayern Munich ni 23, mu gihe Paris Saint-Germain ari 12 yonyene. Vyerekana yuko ku busatirizi Bayern Munich yiyemera ijyane ya Lewandowski, ba Gnabry, ba Thomas Müller, naho ni ya Paris Saint-Germain ikomeye. Ariko ukoze ibiharuro, ukoreye ku ibiharuro ari bifatiye ko urabona ko iya Bayern Munich iri hejuru ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nayo ikaba hejuru ya Bayern Munich ku vy'ubwugarizi kuri defense. Reka turindire urukino ruraza kwivugira. Ikindi nuko Bayern Munich kuva mu mwaka wa 2020 utanguye nta rukino na rumwe iratsindwa. Kuva itariki ya mbere kwa mbere 2020 gushika uyu munsi nta rukino na rumwe iratakaza. Mu nkino 28 nazo iheruka gukina kuva mu mahiganwa yose yatsinzwemwo ya mu nkino 28 iheruka gukina, mu nkino 29 iheruka gukina yatsinze inkino 28, inganya rumwe. Umva nta rukino na rumwe yatsinzwe. Iheruka gutsindwa urukino itariki 7 z'ukwa12 2019. Urumva uyu mugo ukuntu ujyana. Paris Saint-Germain yitege ebana ubusatizi bwa Lewandowski, ba Gnabry, ba Thomas Müller, ba Ivan Perisic baraza kujyana cyane. Ikindi mukwiye kumenya kuri urwo rukino kuri Bayern Munich nyene nuko umusifuzi cyangwa umuhagarikizi aza kuruhagararira w'umutaliyano yitwa Daniel Orsato w'imyaka 44. Nibaza guhagarara urukino rw'uyu munsi. Ugerageje kureba inkino 3 aheruka guhagararira Bayern Munich, zose Bayern Munich yaraditsinze.
aho twogwa nko gwa 2018 bahuye muri Benfica Bayern Munich yarutsinzemwo 5-1 ubwa 2019 no ntiyazitsinde zose ahubwo muri zitatu aheruka kuyagarikira yatsinzemwo 2 itsindwamwo rumwe ahubwo 2019 bahuye na Liverpool Bayern Munich yarutsinzwe aho yaciye inasesererwa ikitsinda n'ugwa Bayern n'ugwa bahuje na Sevilla 2018 nyene umuhagarikizi ashobora kuba nawe bamufatirako we don't know injuzi yo bashingira ko baza gukoresha strategy zabo ikindi kintu mukwiye kumenya Bayern Munich na Paris Saint-Germain bamaze guhura inshuro 8 muri Champions League izo nshuro zose bahuye ntibari bwahure muri knockout numva ntibari bwahure kuva muri kimwe cy'umunani kuduga buri gihe bahura bakiri mu magroupe nizo nshuro 8 rero bamaze guhura Paris Saint-Germain yatsinze inkino 5 Bayern Munich itsinda inkino 3 umva ngaha Paris Saint-Germain yatsinze nyinshi kurusha Bayern Munich tugerageje kureba kandi mu nkino 19 shaka wumva ukuntu Neymar kuri urukino Bayern Munich kwiye kumwitondera mu nkino 19 heruka gukina muri Champions League muri Paris Saint-Germain yagize mu ruhara mu bitego 23 mu nkino 19 uruhara rw'ibitego 23 natsinze mu ibitsindo 14 anatanga amapasi 9 avamwe ibitsindo Neymar Junior kandi niye namukatsinze igitsindo uyu munsi kuri finali azobaye umukinyi wa gatatu mu mateka atsinze igitsindo kuri finali ya Champions League kuko muri 2015 akiri muri Barcelona yarayigitsinze bakinye na Juventus niyongera kugitsinda kandi azoba umukinyi wa gatatu mu mateka ya Champions League atsinze igitsindo kuri finali ya Champions League mu migwi 3 itandukanye aza kuba yongereye kuri Cristiano Ronaldo yabikoze muri Manchester United na Real Madrid hamwe na Mario Mandzukic yabikoze muri Bayern Munich hamwe na Juventus ikindi kintu mukwiye kumenya kugo rukino nyene iyi niyo finali ya mbere ya Champions League Paris Saint-Germain mikinye muravyibuka ibaye umugwa 41 ushitse kuri finali ya Champions League imigwi 6 iheruka guca kuri finali ya Champions League ku nshuro yayo ariyo nshuro yayo ya mbere nta nimwe yigeze itahukana igikombe imva imigwi 6 yose yaheruka ariyo nshuro ya mbere igishitseko yahise yaca igitakaza ntigera igitwara umugwi aheruka kubikora ukagiye ugashika ko ku nshuro ya mbere ukacugitwara ni Borussia Dortmund hari mu 1997 bakinye na Juventus niyo mugwi aheruka kubikora ikindi mukwiye kumenya kuri urwo rukino umunyezamu wa Paris Saint-Germain Keylor Navas niyo aramuka twaye igikombe cya Champions League uyu munsi azoba baye umukinyi wa umunyezamu wa kane wikinye jana cha 2021 atwaye ibikombe vya UEFA Champions League bine muri uka yuko yatwaye yesterday muri Real Madrid ikindi mukwiye kumenya Kylian Mbappe niyo aramuka atsinze igitsina nawe uyu munsi ku finali ya Champions League aza kuba umukinyi wa gatatu mu mateka ya Champions mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi atsinze igitsina kuri finali y'igikombe c'isi nuko ko yagitsinze muri 2018 akongera akagitsina kuri finali ya Champions League aza kuba umukinyi wa gatanu abikoze ikindi mukwiye kumenya kw'urwo rukino ama statistics aza kugira reka kwanza twimukire kubakinyi bashobora reka tubanze turabe ivy'abakinyi batandukanye abamenyereza bagiye baratangaza kugo rukino abakinyi nkazi abamenyereza nkazizu bazi uburyohe bw'iki gikombe bagize iyo batangaza umukinyi wa kera wa Manchester United Michael Owen no yagize iyo atangaza reka duhere kuri Neymar Junior yagize ati gushika muri kimwe cya kabiri byari twarakoze neza twarigaragaje yari intsinzi natwe ikomeye kuri twebwe gusa nta numwe azokwibuka ivyo twakoze umva gushika muri kimwe cya kabiri ego ni vyiza ariko nta numwe azibuka ivyo twakoze umva ntibirahera Bayern Munich iza kuba ari test nziza kuri twebwe natwe tuza kuba twiteguye ntitwari bwashike ngaha n'umunsi wari mwumva ntibari bwashike kuri finali ya Champions League na rimwe
gusa ngo baraza kugerageza gume bari concentre mu rukino abana baze gukora cyane umva gushika muri demi finale n'ibintu biri simple nta namwe yuka ko mwagitwaye bateza gukora cyane bagagitwara bagagitwara niba bitoroshe Neymar Junior nije yavuze mumenyereza wa Paris Saint-Germain wa Thomas Tuchel nta majambo menshi yavuze uretse ko nyine baza gukora bakitegura bakagumana spirit basanzwe bafise yatumye bashika kuri finale ya Champions League bwa mbere ku bakinyi bavunitse nka Marco Verratti muri demi finale kuri Leipzig yakinye iminota 7 yonyene yabajwe nyimba ashobora gukina kumutanguza ko yari afise imvune nta bintu byinshi yatangaje ariko yavuze ko yemenyereje n'abakinyi be na Idrissa Gana Gueye bameze neza n'ivyashika akabacagura ko baza gukina nta kibazo bose bari disponible kuri urukino rurindiriwe n'amamiliyari y'abantu kw'isi yana ni hatari reka twimukire kuri Thiago Silva kizgenzo wa Paris Saint-Germain again no kwivamo ko amasezerano yo yarangiye nawe yagize icyo atangaza kuri urwo rukino uyu munya Brazil yavuze ijambo ryiza ry'abashinga ntahe nk'umwe mu bantu bamaze igihe kinini mu mupira w'amaguru aho yagize ati umuntu wese akunda umupira w'amaguru abona Bayern Munich nk'umwe mu mugwi myiza y'akarorero umugwi ukina ku rwego rwo hejuru ufise umunyezamu mwiza ari mu banyezamu ba mbere ku isi afise umugwi ufise umunyezamu umusatirizi kuvuga ko ari wa mbere ku isi kuko niwe afite ibitsindo vyinshi bya Champions League iyi season ni mu masatirizi ko ba mbere ku isi aho yavuze ati dutegerezwa kububaha dutegerezwa kubaha uwo mugwi tukiyaranje tugakina nawo nkuko twabikoze iyi season yose mu bwose twagiye turahura nayo kuba turi rero ku rwego rwacu rwo hejuru ntacyo bitwaye dushobora naho tuzakuba tutari kumwe n'aba isise Paris n'abafana bacu mu kibuga turaza kugerageza dukora ivyo dushoboye ntibize gutuma dutakaza motivation Thiago Silva nk'umwe mu bakizigeza beza kandi babazi arabarambe bamaze muri football bati ikipe dutegerezwa kuyubaha ni ikipe umwe mu banyezamu ba mbere ku isi ikipe umwe mu basatirizi ba mbere ku isi ikipe dutegerezwa kubaha ariko kwa dufise baki abafana imbere yacu turiyaranje ntitakaze motivation ngo twabikoze iyi season yose nkuko twabikoze kuva mu coronavirus iteye tugagira tukabandanya tukigenza neza atakibazo wone mugyagize icyo cyangwa za Paris Saint-Germain ni nani Kylian Mbappe yagize mbere yuko agira icyo tangaza na kimwe yabanje kugira icyo tangaza kuri Kingsley Coman umufaransa mugenzi we ako umufaransa mugenzi we yareka kuvuga ati Paris Saint-Germain yagira twa Champions League itegereza kurindira indi myaka 5 canke 10 umva ukuntu yabateye urushinge Kylian Mbappe nawe yagize icyo mwishura kana Mbappe yavuze ati buri muntu wese afite ivyiyumviro vyiwe iyo nyishu yiwe iramuraba ivyo sindavyitaho gusa uyu munsi aza ko ari gihe cisa cyo kwinjira mu mateka yimwe mu mugwi twa Champions League tugakora amateka natwe tukigaragaza tugatwara Champions League tukaja mu mugwi y'ibihanganga pana kugoma ngahanga dufisa amahera y'abanyakatare kwa turatwara igikombe c'abagabo uyu munsi nico gihe cyo kurisha mu mateka nta vyinshi no vuga ndazi turazi agaciro canke ububasha bw'abakinyi bacu turazi ugukura ukuntu umugwi urimo urakura tuzakuba turi focus cyane tuzakuba twibanda ku rukino nitwatsinda twazare kugira icyo tuvuga ntakintu notagaza ko umuntu agiye gwati turindira imyaka 5 canke 10 tije nshaka kurinjira mu mateka y'umugwi turatwara Champions League ati rero ivyo vyiwe yagiye aratangaza turaza kuvyinjiramo uyu munsi nitwatwara igikombe niho tuza kuronka umwanya wo kubivuga Kylian Mbappe umusore w'imyaka 41 yavuze ijambo ry'abagabo ati je nta mpamvu yo gushwana nawe duterana n'amajambo urukino rutaranaba turabireba urukino rurangiye Kylian Mbappe ubundi mukinyi wa Bayern Munich nawe yagize icyo ndangaza ni Joshua Kimmich nawe yavuze ijambo ryiza
abafana Bayern Munich mushobora gukunda, abafana maze kuba mushikiye Bayern Munich kuko ndazi haba mu Burundi haba mu Rwanda sibeshi, usanga bigwi iri support y'icana za Real Madrid, za Barcelona niyo yindi migwi. Joshua Kimmich yavuze ati twiteguye neza nkuko twiteguye neza kuko twari dusanzwe twitegurira indi migwi yose muri Champions League, nta kintu kinini twahinduye, nta nico tuza guhindura mu rukino. Gusa uri nawe ucuvimva ko finale itandukanye n'izindi nkino, finale haba atmosphere bitandukanye, ryo rurimo rwa Champions League ati barote ubwoba. Kinibwo bwa mbere nkimza kuba nkinye finale yanje ya Champions League. The Champions League ni higanwa ry'agaciro, ni higanwa rikomeye. Umwana wari we wese waba akina umupira w'amaguru, indoto ziwe aba ari kureba imbere akazukina Champions League akanayitwara. Ukuntu rero iyo urunze ushikanwa kuri finali rihiganwa TDAT mucanka rujya ruririmbo babifise magical, very magical, babifise indi siguro, babifise ubundi buryo bwuvyumvamwo kuko finali itandukanye n'izindi nkino. Ati twempi Paris Saint-Germain cyangwa Bayern Munich turi imigwi myiza, nitwebwe twari dukwiriye gukina kuri iyi finali, nitwebwe twari tuyikwiye kuko nitwe twigeje neza kuruta yindi migwi. Joshua Kimmich yavuze andi majambo yagararenza akavuga, yavuze ati that was not our decision, yagize icyavuga kuri Neymar na Mbappe. Kimmich yavuze ati bose n'abakinyi bihuta, itezo rero kubitondera kuko ukuntu banyaruka bishobora kutugira kwingaruka bigatuma dutakaza urukino. Ariko siniyumvire, yarangije bwa ati siniyumvira niyo banyaruka kuturusha, niyo arabakinyi bihuta turaza kubitondera tubiteho, kandi siniyumvira ko tukiye gutsindwa tukicara hasi tukabareka. Joshua Kimmich guys, Champions League za kubiryoshe. Champions League muri imyaka 5 irangiye zakore rimwe muri Champions League ziza zihuje imigwi y'ibihangange, imigwi kwiriye kuhaba nkuko Joshua Kimmich yabivuze. Hasi Fiki nawe umuyaza wa Bayern Munich nawe yagize ivyavuga ati, yavuze ati twararavye ukuntu twigenje kuri Rio na Barcelona, iyo bugereranije izo nkino zose nego twakinye neza, gusa dutegereza kugabanya gukinira and reduce space to prevent, dutegereza kugabanya dutegereza kugabanya space tukaza turegerana, arimo aravuga kuri statistics, kuri tactics za gukoresha, tukaza turahezanya twegeranye, apane ibintu by'intuze ya cyo kuza turagura mu kibuga cyane kwira tugumana umupira. Avuze kuri Benjamin Pavard umukinyi we, yavuze ati ari fit cyane kwijana, ashobora gukina, ashobora kwigenza neza, nina muhitamwo uyu munsi arashobora gukina, ashobora kwigenza neza. Hasi Flick kandi yagize ati kuri finali ya training, imyimenyerezo ya nyuma bakoze abakinyi nka PSG, ba Coutinho, ba Kingsley Coman bigaragaje berekanye uko abakinyi bakamaro. Ati uyu munsi aza ko ari urukino rwacu wa gatatu muri iyi ndwi, dushobora rero kwitonda tukigenza neza tukitondera abakinyi ba Paris Saint-Germain. Tariko abakinyi baza gutangura mu kibuga niki byose tuza kubitegura imyimenyerezo, nitwakora imyimenyerezo ya nyuma. Kimenyesha makuru Ibintu kivuga ati kwa gatanu hari hirya y'ejo haheze, ati umumenyereza nyine wa Paris Saint-Germain yagize inama na Manuel Neuer, Miller, Thomas Muller, Lewandowski na Alaba, Thiago, Alcantara na Kimmich, abaganira ukuntu bohagarika Neymar na Kylian Mbappe. Nuko kimenyesha makuru cyo mu Budagi Bild kivuga nyimba arivyo yo baramwe mu bamenyereza beza kandi babahanga, kuba yashobora kwegeranya abakinyi amenyereza avuga ati dufashanye twige twige ukuntu dushobora guhagarika umugwi wa Paris Saint-Germain, twige ukuntu tuza guhagarika Neymar na Kylian Mbappe. Ubwo rero kibwaho kujya begeranije abakinyi bamaze imyaka myinshi muri uwo mugwi, baraganira ukuntu bashobora kwigeza neza. Bakatwa iki gikombe cya Champions League baruka gutwara kera muri 2013 2013 niho bagiroka basinda Dortmund, bari bahuriyeko. Zinedine Zidane Zizou umumenyereza wa Real Madrid azi uburyo bwa Champions League,
niyo mumenyereza wenyine mu mateka maze kwitwara gatatu yikurikiranya yagize nawe kitangaza ko iyo finali igiye guhuza iyo migwi y'ibihangange yavuze ati finali je ndazi yariyo finali nta mugabo uhabwa amahirwe kuruta uwundi il faut être beau ce jour là nuko gusa mutegerezwa kuba beza kuwo munsi n'umunsi Gigi wa de grande belle n'umunsi je nageze ko ifise imigwi ibiri myiza ntugera kuri finali kubw'amahirwe so umunsi ushira kwako kubw'amahirwe umuntu wese ashika kuri finali mugabo ushika kuri finali uba ubikwiye Champions League ati nihiganwa rigoye kandi Paris Saint-Germain nkanje nk'umufaransa ziza rikavuga ni nkanje nk'umufaransa no kubishimira kubona Paris Saint-Germain gitwara iragikwiriye ati bisabwa umugwi nawo umufaransa ube uje mu mugwi y'ibihangange umaze gutwara iryo higanwa ati ni ikintu ciza kizoba kuba nyamateka aza kuba akozwe mu mupira w'amaguru mu Bufaransa aza kuba yinjiye mu mashasha mukamenye ko mu Bufaransa kuva bubayeho Champions League imaze gutwarwa n'umugwi umwe gusa Marseille Paris Saint-Germain nta wundi mugwi uragitwara niyo mpamvu zanavuga ati Paris Saint-Germain yari igikwiye amatika amashisha kanduka muri football yo mu Bufaransa mwana ko yavuze ijambo gize ati nta nimwe ahabwa amahirwe ivyo barimo baravuga ngo Bayern Munich tifite nayigeze giciro zingahe ati nta nimwe abahabwa amahirwe Nadineze yari meshe Paris Saint-Germain arayiremisha avuga ati birashoboka nta numwe bahabwa amahirwe mushobora kubikura guys. Michael Owen umukinnyi w'ukwiye wa Manchester United we yavuze ati ikipe nziza iteza gutsinda ati jewe uyu munsi za kwafana Bayern Munich tinigikwiriye ni neza kugitwara ngo nakoreje ubusasanguzi bwiwe akarebana n'ivyo n'amateka yagiye aracamwe kwa inkina yagiye arakina Bayern Munich igikombe ragikwiye ntazi ya Paris Saint-Germain. Tugerageje kureba abakinnyi bashobora gutangura mu kibuga uyu munsi probably line up kuri Paris Saint-Germain ishobora kuba mwizamu ashobora kuja Makaire Nevers naho yaramaze inkino zibiratazi kinye neza yari yavunitse muri kimwe cya kanatu uyu munsi mwashobora gutangura mu kibuga ku ruhande rw'ibibafu Joan Bernard ku ruhande rw'iburyo Tiro Kera wasanzwe akomoka mu Burundi kuko mama wiwe n'umurundi kazavuka Ingozi umutima wa defense ashobora kuja bakinyi Kipembe hamwe na Thiago Silva hagati mu kibuga Andahelela Marquinhos na Marco Verratti wana ko Marco Verratti ashobora gushagura mu kibuga uko bo tusheravye ari ready ariteguye na mu busatirizi niba abandi nyene ni Neymar Angel Di Maria na Kylian Mbappe aza gukina 4-3-3 tugeraje kureba kuri Real Madrid yaje kureba kuri Bayern Munich naho nizamu hashobora kuja Manuel Neuer kwanza se hashobora kuja niwe tegezwa kuja aho birazwi numwe mu banyezamu beza sinimbo ndabona haje mwunda taruyu kiretse habaye ikibazo runaka uruhande rw'iburyo Joshua Kimmich mutima wa defense Boateng hamwe na David Alaba mugihe ku ruhande rw'ibubafu ari Alphonso Davies umupeti w'imyaka 19 hagati mu kibuga ni Thiago Alcantara Leon Goretzka hamwe na Thomas Muller yegera umusatirizi ku ruhande rwamaza kwa Serge Gnabry urundi ruhande Ivan Perisic ku busatirizi ni wa wundi nyene goal machine Robert Lewandowski aza kwa chisa statu guys nawe gerageje kurabusanga ubona neza gutwara iki gikombe ninde za gutwara iki gikombe gitamu mu France cyangwa gitamu mu Budagi reka turindire sasa z'ijoro Paris Saint-Germain Bayern Munich it is born reka turindire uza gutwara Champions League ya 2020 ni Paris Saint-Germain ku nshuro yayo ya mbere cyangwa ni Bayern Munich mu myaka indwi yarirangiye itagitwara reka turindire time will tell wait and see mugire ibihe vyiza abatagira sabone please muyigire abashobora kugira partage mu magroup ya WhatsApp mu muri cyangwa Facebook naho mwagira ko mudufashije mutuma mudutera intege muragise neza Imana ibahe umugisha.